bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cane muri umwanya w'ikiganiro itegeko nkuko musanzwe mu bimenyereye mugishikirizwa na jewe Daniel Alex Mugisha mudukurikirana ku 103.3 abari ngaha i Bujumbura mukadukurikirana ku 105.4 abari hagati mu gihugu badukurikirana kandi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi Facebook WhatsApp kuri abo bari ku murongo yacu eka Twitter n'abandi bakurikirana ibiganiro vyacu bahisemo kumenya no gutahura amategeko kuko ari kimwe mu nteguro ziterambere kandi zibanze. Mu Burundi hari inzu z'ubusho canke amabohero 11 ashobora kwakira imfungwa zishika 4,298 yamara gushika muri Kigarama 2023 ayo mabohero yarimo imfungwa 13,565 muri bo 6,794 bari baciriwe imanza nayo 6,771 bariko baraburana. Dushize hamwe rero ivyo biharuro by'imfungwa ubusho burimo ibice bishika 316 tudaharuye inzoya zavukiye muri ayo manzu y'ibohero eka nabanyina. Ivyo rero tukabikesha umurwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu ariwo CNDH. Umuntu yaca yibaza ibibazo vyinshi akibaza ati mbega mu Burundi gupfungwa burya n'akaravyo canke birafise amategeko bikurikiza kuva umuntu afashwe akaburana akagirwa n'icaha maze agahanishwa igihano co gupfungwa. Turi kumwe n'umukenyezi umuhinga mu by'amategeko ngo atuganirire ku bibazo vyinshi ibibaza reka na mwikazi. Murakoze cyane. Ushobora kwidondora bariko barakumviriza hari yaciye iminsi myinshi. Ego izina ryanje ni Eliane Kazaneza. Nkabasanzwe ndumushingwa manza akukira urwego rw'abashingwamanza rw'Ubujumbura. Nkaba ndongoye ishira hamwe ry'abitwa bakiri bato mu mwuga Association des jeunes avocats du Burundi, kandi nkaba ndongoye cabinet d'avocats yitwa Nyenyeri Law Firm. Ndumva yuko ufise amabanga menshi. Akabazo rero kambere noca ngira ko ndakubaza naka niki twita icaha gihanishwa gupfungwa. Tugira ko tubwira kugira umuntu apfungwe bigenda gute? Urakoze cyane. Imbere yuko mvuga itarico icaha gituma umuntu afungwa, reka mbanze mvuge neza icaha itarico. Icaha ni ikintu umuntu ashobora gukora cyangwa atakoza amategeko yamubwiriza kugikora, kandi ico kintu akoze cyangwa atakoza amategeko arico yakoze amategeko amubuza kugikora cyangwa atakoze amategeko amubwira kugikora, giheza kikaza kigahungabanya umutekano w'umuntu n'uw'igihugu. Mu yandi majambo ni omission ya act. Nuko mpavanza kuvuga mu rurimi rudakenewe ni nk'ikintu ukoze dufate nko kwica. Ico ni icaha kuko kirategekanywa n'igitabo mpanavyaha co mu Burundi. Dufate kudatabara umuntu, urumva ico cette fois si co wakoze ariko nico wirengagije gukora. Kudatabara umuntu ubona ari karahohoterwa, kudatabara umuntu ubona agira yahuri, kudatabara umuntu ubona ko agira ubuzima bwiwe cyangwa umutekano wiwe ugira uhungabane. Muri ico gihe ico bita icaha. Ikindi naco nuko ibintu vyose bikorwa twe dushobora kubona ko ari bibi bidace bisigura ko ari icaha imbere y'amategeko. Mu mategeko icaha ni kitegekanywa n'itegeko mpanavyaha ko ari icaha. Ikitategekanywa ni ikintu cyose kidategekanijwe n'amategeko ko ari icaha. N'urusaku. Urariciye umurya. Okay. Mu vyaha ikintu kitari muri code penal ico si icaha. Ego ikintu cyose utegeza ko nako ari icaha gihana umuntu kiba categekanijwe n'amategeko kikerekana ko ico kintu ari icaha. Donc uwo muntu aba yaranditse itegeko abarerekanye ico caho ukuntu gikorwa najya ari gikorwa n'ukuntu gihano. None kugira umuntu yagirwe n'icaha hama nguyo mari mu nzu y'ibohero
bive no ngaho tumushira mu mabohero makuru yego bimeze gute kuko hari abantu duhora twumva bavuga bati ngo uravuga ngo ndakuraza mu mpimba je ngo ntumenyera yego je ndaza kuvuga bitegekanijwe n'amategeko ivyo bindi vyo umuntu ashobora kuvuga ati ndakuraza mu mpimba ivyo n'ibindi nshobora kuba ntatahura neza mugabo ica amategeko ategekanya umuntu kugira ngo ashike ahafungwa hariho uko vyategerezwa kugenda kenshi byubahirizwa n'ikindi gihe rimwe rimwe bitubahirizwa kugira ngo umuntu afungwe navuze ko aba yakoze ca kintu gitegekanywa n'amategeko ko ari icaha kandi naho nyene ubwo nyene ntaca yitwa umunyabyaha kiretse babandi bafatanywe itonga flagrance nabo nyene bagumana ico kintu bita présomption d'innocence mu mbari ico kintu congora gutora mu kirundi cane muga witwa umwere witwa umwere gushika ari urubanza ruje kuvuga ati uyu muntu yagiwe n'icaka runaka rero ico caha gikozwe keshi gikorega umuntu areza akitura ubutungane hari igihe umuntu aba atabakihari canke atinya kubivuga aho bitandukanye n'andi matati n'ibindi bintu tumenyereye umuntu wari we wese mu caha agiye akavuga akadenosa ko icaha cakozwe aha amatohoza abatanguye amatohoza mu gutangura atangura kuri uwo bita ko yakoze icaha navuze ko baba kimwita ko yakoze icaha kuko icemeza ko umuntu yakoze icaha ni ntahe y'icese ivuga iti wowe uragiriwe n'icaha hacatangura amatohoza kenshi amatohoza atangura mu gipolisi canke agatangura ahantu bita muri parake abo nibo bantu bafise uburenganzira muri iki gihugu kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha iyo batanguye amatohoza gushika n'imbere ushitse imbere y'umupolisi canke uri imbere y'urya bita ministère public hose ubucitwa umwere kuko baba bakiri mu matohoza nukuvuga kugira ngo uzoshike muri aho ufungwa uko vyategerezwa kugenda birafise procedure bitegerezwa gucamo dufate bihereye muri parake kuko kenshi muri parake niho heza hagasohoka imitahe ifunga abantu mu gihe bahejeje kubumviriza bagasanga abo bantu ntibobandanya bidegemvya kumva zo gukingira wa mutekano w'igihugu navuga kuko icaha kiza gihungabanya umutekano w'igihugu rero ivyo vyaha iyo bikozwe bikagenda muri ayo matohoza baraheza bagahamagara uwagizwe icaha akisigura ku vyo yagirizwa ariko naho yoba bigomba gusa nibiboneka yuko ico caha ashobora kuba yagikoze nta kintu na kimwe kiba cemeza yuko vy'ukuri yagikoze canke atagikoze kuko n'abantu benshi akunda kugenda bakiyemerera ibintu si kenshi bishika mugari nk'umuntu ashaka kwaduka akemera ikintu kubera ko ari idiri canke iki avuga ati je kintu nganda cemere ni quelque jour muri prison amafaranga ndayatora mangaruke si kenshi bishika mugabo ivyo birungika wa mu ministère public ariko yagira amatohoza kwimbika cyane kugira ngo amenye ko vy'ukuri hariko hahanwa uwakoze ico caha iyo amaze kumwumviriza hacabaho ikintu bita appréciation baragenda bakaraba n'utwara iyo parake kugira ngo barabe ko uwo muntu yobandanya kugaruka kwiregura cyo muri iryo tohoza yidegemvya kenshi y'ivyaha hari bito hari ivyaha bidashikana imyaka 2 yo gufungwa nakubwiye ko gitabo mpana vyaha kirerekana icaha n'igihano cacu iyo ico caha kidakwije nk'imyaka 2 yo gufungwa kesho umuntu d'office yategerezwa kuburana yidegemvya mugiye maze kuba vyaha twita ivyaha bikuze bihera ku madeli ivyo navyo hamwe no garuka mu classification yavyo ngavyo hava biba birebire ni vyaha biza guhanwa gushika nko ku myaka 5 kurenga antuka birenze imyaka 2 yo gufungwa aho vy'ukuri kenshi iyo bamaze kubona yuko hariho element zerekana ko ico caho ushobora kuba wagikoze baca bagufunga kugira ngo kumvuza amatohoza ariko nuko kugufunga uwanditse amategeko y'ivyaha yaragerageje gukingira abantu ko gufungwa ni exception sinzi ukuntu vyita mu kirundi ni mwiharizo nimbonekari ahubwo ni ibintu sivyo bizi imbere sivyo bizi urakoze sivyo bizi imbere gufungwa ni ikintu categerezwa kuba rukuru ya nyuma uwo muntu no kuvuga ko yategerezwa kubandanya yidegemvya gushika wa munsi ntahizo mu kwita mu gahanga muga kubera ko aravuga bati umuntu twamurekura arashobora kubandanya akora cacaha umuntu twamurekura bamwe yabikora bashika nabo bamwice cyangwa mugirire nabi ugasanga pour des raisons yabo basanzwe babikora bakaba baramugumije anatanda kwa matohoza abandanya muga bikiringa gituma ivyo bintu biri dio gufunga umuntu uwanditse amategeko yarashizeho yindi phase iciza kugira ngo bige kuri iyo detention y'umuntu uwo muntu agifunzwe ivy'agateganyo aho imbere yuko naburana nido
baravuga bati il faut ko umujuje baca bamusezisa mu mwanya nawe nyene mutoyi kugira ngo aze kwiga ku bantu basanzwe bakuze n'imisi 15 abana bakiri bato ni imisi itarenga 7 ko abana bakiri bato barumva n'ibindi bintu tutokwinjiramo bobo bafise andi mategeko abagenga mu bijanye n'ivyaha mugabo abo bantu bakuze iyo misi 15 n'imiburiburi umujuje yiga bayita chambre de conseil aza kwiga iryo fungwa ry'uwo muntu uko rikwije amategeko nihacaza agacaza mu ntayi y'icese agasasa hanyuma agasiguza uwamushengeje uwamufunze uwamushitse kuri wa mutaho muhagarika igituma uwo muntu afunzwe kandi n'uwo muntu akisigura bakumviriza ko ivyo bintu yagirizwa by'ukuri vyari bikwiye d'abord yuko afungwa yuko hakurikijwe la procedure kugira ngo afungwe yuko vy'ukuri ari yo solution ya nyuma ko yategerezwa gufungwa kugira ngo urwo rubanza rubandanye muri iyo chambre de conseil hari gihe batanga ikintu bita liberté provisoire umwidegemvyo w'agateganyo niwo mwidegemvyo w'agateganyo nawo nyene uza kugira ngo ugira iki uza kugira ngo rwa rubanza cacaha kizobandanye kuburanwa wa muntu yidegemvye no kuvuga ko nimba ari ikintu ariko aragirizwa atoza araza aburane hamatahe rero hariho n'ikindi gihe na sentare zikicara ikavuga iti tubiravye ibi bintu reka umuntu abandanya agumayo no kuvuga baje gukonfirma ya detention wa muntu yagira ko amatohoza nayo vraiment officier du ministère public Burundi akivuga mu Kirundi umwe gushengeza na wenyene araheza numushikiriza amanza bakabona yuko decision yafasha ariyo bagaheza bakakugumiza kuri ya manda mugabo naho nyene aho biba bigeze ngaho uwo muntu afunze urashobora kunguruza kukwiga kukwagufungwa kwiwe konyene andi ngerageza kumvisha ukuntu kugira umuntu ashike mu gashono normalement ahafungwa byari ibintu byategerezwa gufata ama précaution menshi kuko nuwanditse amategeko yari yaragerageje kugabanya aho nyene ndazi yuko hariho abantu benshi ariko baravuga bati reka apfa kukwandikira umutayo kuguhagarika witaje avuga ngo mumbikire ukaca wiyumvira uti byafashe n'igiki kugira umuntu bavuge bati turabaye turamubika gato ninda decida cyane cyane handiko ndavuga hahandi mu bapolisi ngo turabira umutekano usanga ebana ariko aravyandika ngo uravyemera bimwe ngo yego bindi oya mugabo akiriko aravuga ngo turagushirayo ukacubira ugatumutisha reka mvuga kuvyemera ntibave banshirayo canke nzovuma ngirana ngo mumbikire ndabizi muri umwaka turiko turavuga nyene ibibazo ngaha mu mutwe bivuga bati reka ivyo bintu ngaha aye n'ibindi bintu komeza ivyo bintu birashobora kuba bishika mugabo nimba vyo bishika gutyo umuntu atarose d'abord uburenganzira bwo kwisigura ivyo bintu byose turiko turavuga ica amategeko ategekanya bidakwiye uko gufungwa nikuba guhuje n'amategeko na cyane yuko abarundi benshi nituza amategeko ikindi naco nibyo nakubwiye kenshi baturengukishije ntiturenguka turi kumwe n'umunyamategeko kugira novuga natuvugire avuge ahagaze novuga ni ku mategeko sivyo hari ikindi kintu naco kenshi kikunda kuba nuko tutamenya neza tuti ibi biremewe yuko umuntu bamubika umwanya muto canke ibi arashobora kubandanya burana yidegemvye ico uvuga nico byukuri abarundi benshi ntibaza amategeko ariko bajya bategereza gufata ingingo bo bari sense ko baza amategeko kandi rero bajya ntibahanwa kandi bajya abantu amategeko avuga yuko bagira amatohoza à charge et à décharge amvuze à charge et à décharge ni mugu kwereka mu kwagiriza no mugu a charge ya deshe kuvuga ko bariko baragira amatohoza uwo muntu ategeza guhagarara hagati na hagati ivyerekana ko ivyo byaho umuntu byakozwe aravyerekana kandi niyo abonye ko ari ikintu kiza corosha kerekana ko umuntu ivyo bintu atabikoze naco yategeza kucaplika nico gituma ivyo kuri abantu bafungwa harimwo kutamenya amategeko harimwo kutaba bari kumwe n'abashingwa manza babo babafasha babunganira mugabo hamwe hoba hari abafungwa bidakurikije amategeko ikosa rya mbere s'umufungwa ryo bari ryo umufunze kuko bo babaza amategeko abo rero nibo benshi nakubwiye ko mu busho uno munsi ariko baraburana bitwa ko bari muri mu manza batacigwa batanazi
bamwe usanga bataranashika ahantu kuko twama tubibona umukuru w'igihugu urazi yuko aheruka no kurekura abantu bari no mu masekeza adasanzwe kugenda kuraba mu ma prison atandukanye abantu usanga bafunzwe vy'ukuri harimo n'ibindi bintu tutariko turavugira aha mugabo vyabaye ugasanga umuntu arafunzwe kubera ivyo umuntu ari akaca yibaza ikibazo ca mbere ati none mbega bashizeyo bica biherera kuko nibaza yuko baramutse baciye batangura kuvuga bati ababikoze rero ni mubanze muze hano na mwebwe intahi bakubite mu gahanga ibi bintu vyogabanuka sivyo komeza ariko kuri iki kuntu uri kuratusigurira kungene amategeko ategerezwa gukurikiza ahari yanditswe neza y'igihugu cacu kugira umuntu arinde aja mugasho naho naringeze nti barashitse mu rero muri ya chambre de conseil aho umucamanza aza kwiga ugufungwa kuwo muntu ko kwakurikije amategeko cyangwa kutakirikije amategeko iyo atanze inyishu yuko uwo muntu aburana yidegemvya naho ngomba guhagarara kenshi n'ukuri iyo ngingo ntibayexecuta iyo ngingo neza ngo ishigwe mu ngiro kandi amategeko ari clair bavuga yuko umuntu aburanye muri chambre de conseil ordonnance motive imuha liberté provisoire ingingo ifashwe na sentare ariyo kumurekura vy'agateganyo naho wamushikiriza amanza yo kungurutsa kuri iyo ngingo ko nawe nyine baramuburanye muri uwo mwanya uwamufunze n'ufunzwe bose n'ababuranye baraza bagashikiriza sentare umwe wese ikimugoye iyo sentare ibonye ko uwo muntu yoburanye na yidegemvya par exemple yategerezwa kuca kugwa ibindi byose bikaba yidegemvya n'imbindi sentare izomusubizayo yagomba gusubizwa ku mutaha umuhagarika ariko yarekuwe ariko ivyo ntibikorwa ni gake simbeshe ni gake bikorwa ni gake bikorwa muga amategeko yarekurira umuntu arekuwe na chambre de conseil n'uwo mujuje yiga ivyo gufungwa vy'agateganyo akabona ko kuko gufungwa kutakwikije amategeko akabona ko uwo muntu yoshobora kubandanya yidegemvya mu kuburana vyategerezwa guca bikurikizwa kuko gufungwa k'umuntu ni exception ni ibintu vyategerezwa kuba inyishu ya nyuma mugabo kenshi ntibikorwa ndaza ariko baranyumviriza harimo ababikora abakora ko kazi abo dusangiye akazi barazi ko ivyo bintu ni ico ni kibazo kimaze gushikirizwa inshuro nyinshi ntibikorwa umuntu yamaze gufungwa maka uzoburane ido nido kwirore kugwe mugo ubundi wategezwa kuburana widegemvya ko kenshi urumva uwo mushikiriza amanza arunguruza n'ivyo hari n'abatunguruza ukagumayo ukazorera kuburana ido nido uri ndani kandi ufise umutaho kurekura ego hama naho ufise ingingo ndabeje ufise ingingo ikurekura kuko umutaho kurekura utangwa n'uwo nyene yagushize ku mutahe ugufunga urumva datanze umutaho gufungura umujije acurubanza agatanga ingingo ikurekura ya ordonnance mugabo umutaho kurekura nawo utangwa n'uwagufunze wagufunze nawe n'undi mwaburana ikibazo aho nyene ego naho atari cyo tugira tuganire c'umucucu nk'abo bantu barahanwa Burundi vyagenze gukiriga nibo babandi tuma ndiko ndavuga ivyo ofete ngiye ku murongo wa mu mukuru w'igihugu w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane avuga yuko ivyo ari kimwe mu bintu bihomvye igihugu kuko baramugaburira sivyo natwe turi kwijwi ryo kugwiza umwimbo kandi afise umuryango wo muntu afise ubuzima bwo muhagaritse uwo muntu afise kazoza ritegerezwa kuba ari karakora kandi ariko arunguka ariko aratuma n'ubuzima bwiwe buri se bukingiwe yego barahanwa kuri ivyo bintu byose mu Burundi ico kintu rero simpava ndagihagarara ko cane ndavuga ico amategeko avuga kubisanzwe nabo baba bafise impamvu niba adashobora gusigura igituma umuntu batamurekuye mugabo iyo mpamvu nayo ndabona nitse amategeko ko amategeko avuga yuko uwo muntu kiretse deka exceptionnel sentare yamurekuye nuko ibona ko uwo muntu ko ivyo bintu byose barabica hirya no hino mbega iki caha ni icaha kirengeje ku buryo umuntu atashobora kwidegemvya mbega umuntu aragize le danger
il considère un danger de la société n'umuntu ashobora gutera umudugararo rudasanzwe mu gihugu mbega umuntu twomurekura yohetse agahunga iyo sentare ubwayo yicaye ikavyiga ivyo bintu vyose ikabona uwo muntu ivyo bintu vyose ntacobuza ko aburana yidegemvya nukuri ndabisubiyemo bari bakwiye gushiramo ingufu uwo muntu akaburana yidegemvya kuko gushika abacitwa umwere aho naho ntavuze yuko umuntu ashobora kubandanya afunzwe akaburana afunzwe bari bamurekuye muri chambre de conseil bigahera yejejwe ku caha Bana muri ko muratwumviriza mwumva yuko bikomeye kandi murumva nimba amasekeza no munsi y'ubutungane bavuga bati ifoko dugira isekeza nuko hakiriho utubazo neko ndavuga rero bigeze muri chambre de conseil urumva iyo ngingo yasohotse umwe muri mwebwe utashimye arunguruza iyo mwese mushimye naho bikagumuko nimba bakugumije urumva umuntu ategeza kubandanya afunzwe ariko nimba nyene bari batanze mu mwidegemvyo yategezwa kurekugwa no bidakorwa imisi yose haraho bikorwa n'igihe bidakorwa mugabo je mpagaze kuri ico gihe bidakorwa peu importe le pourcentage babaho nyanza amategeko ivyo rero iyo bigeze ngaho no kuvuga ko naho nyine ubandanya ubyitwa ko ufunzwe ivy'agateganyo gushika uzogaruke kuburana mwidonido no kuvuga iki ubuje kuburana kuri caca nyezina wagirizwa ukisigura ku caha nimba ufise ivyerekana ko ico caha utagikoze ukacerekana nimba ufise abagusurira nimba uvuga uti jeco kinca bavuga ko nakoze dufate le 30 mai je sais pas siho nari muri Kenya prévan hengi pass donc ukerekana canke n'ibindi bintu vyinshi cyangwa ugasanga hagata ugifunze baratoye n'umu auteur yabikoze anavyemera je sais pas mugabo iryo idonido nugira ngo bahereze akanya abo bantu bose baburane umwe wose azana ivyemezo byerekana ko icaha cakozwe canke kitakozwe nukuvuga ko nuko kuntu rero kuva umunsi wa mbere abantu bavuze bati umuntu yakoze icaha ugasanga agiye mu matohoza hari igihe amatohoza ya mbere adafungwa amatohoza ya kabiri agafungwa guhera uwo munsi naho nyine ko gufungwa kwiwe ntigwategerezwa kuba definitive baca muri chambre de conseil nayo nyene umujije akavyiga uwo mujije nawe nyene asanze bidakenewe yacare kugwa mugasanze wadi sanse uguma nayo nyene acagumayo gushika zororere rwa rubanza rw'idonido ariko ruza kumuha kwera cyaye kuba kondane hageze rero aho bamucira urubanza rumwagiriza natakiba citwa présumé auteur aba yitwa uwakoze icaha cette fois kuko abarika numukondane abariko arahanirwa icaha yakoze hanyuma caha rero akakora uwo munyororo baba baramwandikiye iyo uheze hariho yindi procedure cyo guheza gusaba gusohoka wumve ko wanditse amategeko mpana vyaha ushima ibintu byo gufungwa nukure kintu canyuma n'umwakoze icaha arafise amahirwe yo gusohoka imbere yuko heza umunyororo Nafite nico kibazo nagenda kubaza kuko ndabona umwanya uri kuratureka nagenda kubaza mbega uwakoze icaha icambere akagigo nashobora kuvuga ati uyu uye na ariko araburana nagume hanze bya bindi duhora twumva ngo nabaratanga amafaranga yo gufatisha ivyo vyakoze ivyo n'ibindi ivyo ni vya bindi vyo muri ya faze ndiko ndakubwira yo matohoza ni wa mwanya w'amatohoza tutarashika kuri ku rubanza rw'idonido urubanza ruza rumucira urubanza ati intahira gukubise mu gahanga warakoze icaha muga nige wakubitwa mu gahanga ati warakoze icaha hariho amahigwe yo gushobora gusohoka utaraheze umunyororo ntibishika kenshi mugabo uje mu munyororo ukavuga ati uyu muntu naho yagiriwe n'icaha ntazohanishwa umunyororo ahubwo azohanishwa ibi nibi muri ico gihe rero sentare kuko icaha cose kirafise ibihano bikigenga nukuvuga ko uwakoze iki cyangwa uwakoze iki ntibahonwa kumwe nimba muri ico caha harimwo ayo mahigwe yuko umuntu ashobora guhanishwa igihano kimwe cyangwa ikindi nta kibuza ko umuntu ashobora nko guhanishwa nka amande ntahanishwa umunyororo nta kibuza yuko ushobora mu gihe umujuje urwo rubanza mukuru ucavuze ati muri uyu muntu tumuciriye amande angana kuko hariho ivyaha bidahanishwa umunyororo n'amande en même temps bihanishwa na kimwe muri ivyo iyo ikintu gihanishwa kimwe muri ivyo umujuje afise uburenganzira bwose bwo gutora igihano ahanisha uwo muntu
muga ministeri biri kaba yasabye kimuhanisha na wa wundi nyene yagirizwe icaha aba yasabye abo nyene ico yipfuza apana igihano kenshi basaba kwera cyangwa gukubitirwa inkoni ngufi yakoze icaha kuko nsubiye n'inyuma mbere ndanabwira abantu benshi usanga bakoze icaha bikabigaragara vraiment ko ico caha yagikoze kuburana wemera icaha biraza kuzogufasha cyane gose mu mwanya wo gufungwa na wa mwanya wo guca uronka ya mahirwe y'inyuma dufate yo kubakondane kuronka ya liberté conditionnelle tutaravuga mugabo ishoboka ego Mbega hoho akabazo kanyuma iyo uwo muntu akiri kwaraburana akabona yuko azotsindwa akaca yanyaga agahunga kava bakamubura reka mvuge ntibakamubura ego urabona birashika ukabona ingene biriko birabana akavuga utaha anje ndabona umenga kabisa bagiye kumbika birabaye ego urubanza ko bica bigenda gute aciye ahunga aravuye mu gihugu canke avuye magiye mu ntara ariyo beranije bagiye kumurondera bakabura umuntu yagiye biravana hari gihe abantu bahunga amatohoza ataratangura canke bakanahunga imanza zitaratangura muri ico gihe hariho imyaka amategeko naho nyene yashizeho yo kugira ngo icaha gite la prescription de l'action publique sinzi ko nocita mu mwanya wo kwitwara dufate nk'icaha cakozwe dufate nk'icaha gihanwa nko gushika ku myaka 5 giti gihe mu myaka 3 no kuvuga ko kwitwara bitigihe mu myaka 3 kwitwara bitigihe mu myaka 3 dukuvuga ko ya myaka 3 yiheze ata muntu numwe aritwara na ministeri publique ataratangura kwitwara kuri ico caha uwo muntu aba yarakoze ahikora nko muri 2014 ubu turi muri 2024 nukuvuga no munsi uwo muntu yo kwitwara bavuga bati ukwitwara ko arataye igihe mwarasamaye sinzi ko ntahuye kuri ico kintu hari n'abandi bantu bahunga bamaze guciga urubanza naho nyene memele pene hariho umwanya ni wagaruka uwo mwanya utarahera barakubika cyane ariko ni wagaruka uwo mwanya waraheze baraguhamagara naho nyene mugabe ico kintu gisaba urumva ko ari ibintu bisaba quand même trop de technicité ujejwe vy'amategeko yashoye kuburana avuga ati uyu muntu naho yakoze icaha naho yacira urubanza pene yiwe yarabaye prescrite baraheza bagaca bihangana mu gihe umwanya baheze mu gihe utaheze ugarutse ndabarije ikibazo gikomeye ari abantu bazotangura kuyanyaga mugere no kuyanyaga ntibigire ngo vyama vyoroshe kuko amaro nk'abantu bayanyaga par exemple bari basanzwe bafunzwe nikindi cacongerako uca wiyongera kwicaha kuko urumva urahunze iyo ni evasion iko nikindi cagihano kwacu kandi aho uzozira hose uzokazokibazwa hakabona abantu nta muntu vy'ukuri ndikumva ko umunyamategeko nohanura cyane guhunga urubanza rwamaze gutangura intayo bija hose intayo ntiheranwa ahubwo hakohunga icaho wogenda ukacemera hamucemeye ubutungane bugakora bahagukubitira inkoni ngufi kuko n'ubundi nawe uhunga ico utaraye uba wirarije ico utariye uba wirarije bakunzi mwari kumwe dukurikirana umwanya uraturega yagerageje kuduha umuco kuvyerekeye ibibazo twari dufise nukuri ntiyabivuze byose kuko umwanya ni muto mugabo nizere yuko hari hico mwashoboye gutahura na cane yuko yabwiye abo bantu bafise baza amategeko kuyakurikiza uko yanditse kuko asanzwe yanditse neza bakunze rero mwari kumwe dukurikirana mwakoze cane mwakoze gose kubona mwadukurikiranye ndashimye cyane Eliane wakoze cyane kubuza urakoze cyane kandi hari akantu vraiment nogenda ntahereje ko nukuri umuntu wese afatiwe mu kintu kijanye n'icaha afise uburyo mu kurondera umuntu amufasha azivya amategeko nato wabufise ashobora kwitura ibigo bitandukanye ngaha biburanira abantu bari mu ma eta nkayi d'arrestation bategerezwa kuburanirwa kuko ikintu cambere ukurya mwanya ugifatwa kirakonta cyane mu bikurikira mu rubanza uri kubagirizwamo umuntu vyumvise ingena duhanuye kandi ko natwe twama tubabwira kwitura abahinga mu mategeko murakoze cyane rero mubandanye mukurikira ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri ukurikira tuganira ku bindi bisanzwe bigenga amategeko ari hano mu gihugu murakoze